ibiharuro byavuye mu itohoza ryo kuraba ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Iri tangazo rero ryerekeye insiguro ku biharuro byatowe ku kigabane kijanye n'ivyo gufungura. Iri tangazo rishizwe ahabona hisunzwe ingingo ya 4 yo mu ngingo ngenderwako mu gutororokanya no gushyira ahabona ibiharuro ku rwego mpuzamakungu, bimwe twita mu gifaransa principe fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies. Rije rero gutanga umuco ku nkuru ziriko ziratangwa n'ibimenyeshamakuru bimwe bimwe mu nyuma y'uruganda rwatunganijwe n'ikigo cy'igihugu cy'u Burundi kijejwe gutororokanya no gushyira ahabona ibiharuro mfatirwako na ndangashusho y'igihugu cyacu dusanzwe tuzi ku izina rya ISTEB. Urwo ruganda rwabaye ku igenekerezo rya 30 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022, rukaba rwari rwerekeye gushyira ahabona ibiharuro byavuye mu itohoza bijanye no kuraba ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Iri tangazo ryerekeye urugero rw'amikoro y'imiryango ku bijanye no gufungura. Urwo rugero rukaboneka hakoreshejwe ubuhinga bwo gusuzuma ibijanye no gufungura ufatiye ku bibazo 8 kamere bikurikira. Navyo ni ibi: mu gihe kanaka muri aya mezi 12 aheze, mwebwe canke uwundi muntu wo muri uru rugo rwawe mwoba bivanye no kubura amahera canke ayandi mikoro, ubwa mbere mwarahagaritse umutima no kudashobora kuronka ivyo gufungura bikwiye, ubwa kabiri mudashobora gufungura ibifungurwa vyankenerwa bikwiye, ubwa gatatu mudashobora guhindura uko mwifuza ibifungurwa, ubwa kane mwarasinvye gufungura, ubwa gatanu mutafunguye ibikwiye, ubwa gatandatu ibifungurwa vyoba vyarabaheranye, ubw'indwi mwarabuze ivyo mufungura kandi mushonje, ubw'umunani aribwo bwa nyuma mwarabuze ivyo mufungura umunsi wose. Ivyo nivyo bibazo vyabazwa ubwirwa ko itohoza muri ico cigwa cyo kuraba ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Inyishu zatangwa zashobora kuba ego, oya canke ntaco ndabiziko. Turavye ingene icigwa cakozwe, inyishu zose zatanzwe kuri kino kigabane kijanye n'ivyo gufungura zafatira ku kiringo c'amezi 12 aheze canke umwaka uheze, uhereye ku itariki ry'umunsi itohoza ryabereyeko mu miryango. Insiguro yazo rero itegerezwa kwisunga ico kiringo c'amezi 12 canke umwaka imbere yuko itohoza ikorwa. N'akarorero, gusigura neza ibitigiri 40.2% vy'ingo
zatowe ku kibazo gikurikira. Muri aya mezi 12 aheze, mwebwe canke uwundi muntu wo mu rugo rwanyu mwoba mwarabuze ivyo mufungura umurango wo umunsi wose kubera kubura amafaranga canke ayandi mikoro. Ivyo biharuro bisigura ko muri ayo mezi 12 aheze canke uwo mwaka uheze mu miryango ingana n'ibitigiri 40% habaye igihe umuntu wo muri uwo muryango yiriwe ubusa kubera uwo muryango wabuze amafaranga canke ayandi mikoro. Mu gusozera, ikigo Istebu cashaka gusaba abantu bose bakoresha ibiharuro bishigwa ahabona n'ibisata bitandukanye by'igihugu bibijejwe kubanza kumenya neza ubuhinga n'ibikoresho mperekeza byakoreshejwe mu gutororokanya ibyo biharuro mu ntumbero yo kubitahura no kubikoresha neza. Ikigo Istebu kiriteguye kandi mu gihe cyose byoba nkenerwa gutanga umuco uhagije ku bijyanye n'ibiharuro bitangwa n'ibisata bijejwe no gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Murakoze.